Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza no kuruhanirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Ni jewe Jean Vimana Irambona nongeye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cuno munsi yaga muganga kugira ngo dushishikare gutera ryarenga, dushishikare guteramana namwe tuganira ku nyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Muri kino gihe cyangwa se muri kino kizana turimwo naho na kera naho nyine byari bihari, ariko muri ibi bihe hoho bitera byiyongera ibijanye n'indwara z'ibyaduka, ibijanye n'ibihungabanya amagara y'abantu, mbere bigatuma uravye neza usanga n'imyaka yo kuramba yo kubaho k'umuntu byari ndavuga ngo ni espérance de vie bigenda bigabanuka, abantu ntibakiramba nka kera. Muranumva abandi bavuga ngaho mwibarabara tuko turarengana cyangwa se mwisite bavuga ngo ibumba rya kera abakera babumbwamo niryo ryari rikomeye. None rero ibyo byose biterwa n'iki? Biterwa nuko hariho ibibangamira amagara y'abantu byinshi cyane muri kino gihe. Murazi ko abakera bayamaze ngo amagara ni amazi aseseka ntibayore, aho burya baba bariko barerekana yuko amagara yacu utakaje amagara meza, utakaje ubuzima, ubugize ikibazo, ubugize sheke bigoye kuyikurayo, uba uhombye ikintu gihambaye cyane, bigoye gusubira mbere, ntibigoye ahubwo ntibikunda gusubira kugitora, ntibikunda gusubira kugisubiza. Utakaje amagara uyatakaje amagara ntagaruka, urazi ko umuntu atakiriho abapfuye aca yitwa umuhisi. Hanyuma kandi abakera baranayamaze baravuga ngo amagara aruta amajana. Aha hose bariko barerekana novuga ngo agaciro novuga ngo kamagara k'ubuzima, ko ata kintu na kimwe naho ryoba itunga ringana gute ryohabwa agaciro nk'ako amagara yacu asanzwe afise. Hanyuma kandi baravuze ngo amagara ni katihabwa. Aho naho nyine birumvikana yuko ari ikintu ata muntu yoshobora kukiguhereza nk'aho umengo ni ikintu kuri transferable, ibintu nyene nk'ivyo. Rero kubw'iyo mpamvu twagomba turabire hamwe ikintu kimwe, ibintu tuzobiraba mu bice bizokurikira. Mbega umuntu yokwitaho amagara yiwe gute? Mbega umuntu yokora iki ngo abungabunge amagara meza? Mbega umuntu yokora iki kugira ngo ashishikare kugira amagara meza, ahubwo ntagire meza gusa ahubwo ayagumane ayarambane? Umuntu yokora iki? Hariho ibintu hamwe umuntu yobikora akabyubahiriza neza byomufasha kuramba, kuko kuba abantu tutakiramba burya ibitari bike biri muri ibi bintu nyene tugiye kuzovugana muri bino biganiro bigiye kuzogenda bikurikirana. Tuzorabira hamwe uduce dutandatu, turaba agace kamwe rero. Mbega ni ibiki umuntu yokora mu ntumbero yo kubungabunga amagara meza? Ikintu ca mbere gihambaye ni ingaburo ibereye, ni imfungurwa zibereye. Tuvuze rero imfungurwa zibereye, tugomba kuvuga yuko umuntu yogerageza uburyo bwose ashoboye akitwararika gufungura imfungurwa zigwiriyemwo ya migwi itatu mikuru y'imfungurwa: imfungurwa nsanganyangaburo na ntanganguvu hamwe na ndemamubiri. Hanyuma kandi tuvuze gutyo ngo imfungurwa zibereye canke ingaburo ibereye, tugomba kuvuga kandi yuko umuntu akwiye guharanira gufungura imfungurwa novuga ngo z'umwimerere, novuga ngo imfungurwa kama, imfungurwa munyemerere mvuge gutya, imfungurwa no transforme, imfungurwa zidahinguwe mu mahinguriro. Kubera iki? Kubera yuko zijya zihinguwe mu mahinguriro usanga hariho ibindi novuga ngo bibangamira amagara yacu usanga birimwo. Turazi ko haba harimwe novuga ngo amasukari yo mu mahinguriro, turazi ko ibyo bahinguramo imikate n'ibindi biba bifise ibyo byatakaje, ugasanga rero naho umuntu yitwa ngo afunguye ikintu kanaka agifunguye kidakwije ibyo umubiri ukeneye muri ico kintu.
tuvuze rero imfungurwa zibereye umuntu akwiye kuvamo yuko ahubwo na za mfungurwa zo mu mahinguriro yozirinda akazigabanya, novuga ngo ntafungure imfungurwa novuga ngo zo mu mahinguriro ku rugero rurerure, ahubwo binashobotse umuntu no kuziheba girene anazihebe. Aha rero nizera ko muca mwumvamwo yuko ari handi bavuga ngo ubwiza buca mu kanwa. Bavuze ngo ubwiza buca mu kanwa, buryo bagomba kwerekana yuko kugira amagara meza, kugira ubuzima bwiza bikomoka ku kungene umuntu afungura, ku vyo umuntu yihereza. Tuko turavuga yuko rero kimwe mu bintu umuntu yokora kugira ngo abungabunga amagara meza, kimwe mu bintu umuntu yokora kugira ngo ashishikare kugira amagara meza anayarambane, nuko yitwararika cyane imfungurwa, ibyo afungura. Mbega uyu muntu afungura iki, yihereza iki? Nuko turavuga yuko rero umuntu iyo yihereza ibyo mu mahinguriro, ibyo bintu haba hari ibindi bintu novuga ngo by'amaproduit chimique umubiri wacu udakeneye, bifise ingaruka mbi ku magara yacu. Haba harimo novuga ngo n'ibinure, haba harimo n'ibinure murazi yuko twavuze ko haba harimo amasukari n'imyunyu novuga ngo mu mahinguriro, gutyo ugatusanga rero ibyo byose birashobora kugira birashobora guhungabanya amagara yacu mu gihe umuntu atahabereye maso. Tuvuze kandi imfungurwa zibereye, ingaburo ibereye, tugomba kuvuga yuko umuntu akeneye kubungabunga amagara meza ngo anayarambane, akwiye kwitwararika cyane no kwihereza ibinyobwa. Ngaha naho tuvugamo cyane ca kinyobwa OMS ishigikira, naco ni amazi. OMS ivuga ngo mu binyobwa byose bibaho ku isi, amazi nico kinyobwa kimwe rudende rwa dege amagara yacu akeneye kugira ngo tubeho dufise amagara meza. Ibindi byose, ya mivinyu, ya mafanta, ya maji, za nzoga n'ibindi byose abantu banwa, ngo ni question de loisir, ni ibijanye no kwinezereza gusa, ni ibijanye no kwiryohera. Bijya byose umuntu abihebye ntabinwe, ariko akinywera amazi, arashobora kugira amagara meza mu gihe anywa amazi. Rero ngaha tuvuze yuko rero umuntu akwiye kwitwararika ikinyobwa cyitwa amazi, umuntu akanywa amazi nayo nyine twarabonye yuko umuntu hariho urugero akwiye kuyanywa. Kugora urugero nabwo twabonye yuko umuntu akwiye kunywa amazi ataja munsi na gatoya y'ilitiro rimwe n'inusu. Ilitiro rimwe n'inusu naryo bingana na bya bikombe vya mirongo, bya bikombe vya plastike 3 ku munsi. Aho ni mu gihe bibonekana yuko umuntu ngo ashobora no kunywa ayasumbayo mu gihe umubiri yamusabye, mu gihe ari mu gihe cy'uruzuba, mu gihe hashushe, mu gihe yagize siporo akabira icuya cinshi agatakaza amazi, mu gihe novuga ngo yakoze akazi karuhisha cyane. Ibyo bihe byose birashobora gutuma umuntu akenera kunywa amazi ngo gushika no ku malitiro 4 ku munsi. Murumva yuko muri ico gihe umuntu abanywe amazi atari make, mugabo kandi umubiri ubukeneye kuba hydrate, ubukeneye novuga ngo amazi kugira ngo woroherwe mu gukora ibikorwa byose bikenewe cyangwa se umubiri usabwa gukora. Muri ico gihe rero ngo umuntu akwiye kuzananywa amazi, no kuvuga ntirirenga amatajyo y'amazi, kandi binabaye byiza ahubwo ukazurashiraho ama intervalle agendeka. Mu gatondo kanwa, saa sita ugasubira kanwa yandi, na saa 9 saa 10 ukanywa yandi, gutyo ukagenda uranwa amazi. Bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, none rero akaryoshe maze kukadahora mu itama, nizera ko kino kintu gisobanutse neza. Woba wipfuza kubungabunga amagara meza, woba wipfuza kubaho ufise amagara meza, iki ni kimwe mu bintu ukwiye kwitwararika cyane, naco ni ingaburo ibereye, imfungurwa zibereye. Ni wihereza imfungurwa zibereye, ukihereza amazi ku rugero rwiza, bizogufasha kubungabunga amagara meza, bizogufasha kwameliora, gushishikara guteza imbere amagara yawe, ngo ashishikare kuba amagara meza gusumba
hanyuma gutyo ubeho umerewe neza. Jewe Jean Imana Irambona natiramanye namwe muri kino kiganiro, aha niho ndabikebanuriye, naho ubutaha mu kiganiro Yaga Muganga. Mwebwe bashasha mushonde kwisabone kugira ngo ntimuzoze murahomba ibiganiro bicisha kuri Ntambwe Idahita TV. Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, amagara meza, kugubwa neza, kuranirwa mu byanyu no mu banyu aho muherereye, nivyo ndabipfurije. Ni jewe nkuko mubibona, nkuko mubyumva, Jean Imana Irambona, mbere nkuko mumaze kubimenyera, nkunze kubana namwe muri kino kiganiro Yaga Muganga, tuganira ku nyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Abakera barayamaze ngo amagara aruta amajana. Bavuze gutyo burya bagombye kwerekana ko atatunga na rimwe ribaho isumba amagara, kandi bavuze gutyo bagombye kuvuga yuko ata kintu na kimwe gifite agaciro kosumba kumbure agaciro amagara afise. Barayamaze kandi bavuga ngo amagara ni amazi aseseka ntibayore. Amagara, utakaje amagara, utakaje ubuzima, biba biheze, nta yindi chance, nta yandi mahirwe. Hama kandi bavuze ngo amagara ni amazi aseseka ntibayore, byerekana yuko rero muri make iki kintu umuntu akwiye kukibungabunga. Aya magara umuntu akwiye kuyabungabunga, na cyane cyane ko bavuze ngo amagara ni katihabwa. Umuntu ntashobora kugira novuga ngo kuyiha ku nguvu, hariho uko bikwiye kugenda, kandi niyo mpamvu atari ukwiye novuga ngo kwaka ubuzima ubundi, cyane mbere nta n'ukwiye kubwiyaka kubera ntashobora kubwisubiza. Ikintu rero udashobora kwisubiza ntukwiye no kuciyaka. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi rero twagomba kurabira hamwe mbega aya magara meza twese twipfuza, twese duharanira, twese dukeneye, naho bishe ugasanga hariho ababivuga ku munwa gusa yuko bayakeneye, mugabo ugasanga mu by'ukuri inyifato n'ibyo bakora ntibyerekana neza ko bariko baraharanira kugira amagara meza. Ugasanga hariho ibyo umuntu novuga ngo akora, mugabo ugasanga ibyo bintu ni ibintu bishobora kuburizamwo amagara meza. Twagomba turabire hamwe rero ikintu kimwe kigira kabiri muri bya bintu bitandatu twavuga ko ubuheruka tugiye kuzomara iminsi tuganira umuntu yokora kugira ngo abungabunga amagara meza, kugira ngo umuntu ashishikare kugira amagara meza. Murabona yuko nkora muri farumasi y'imiti, baravuga ngo hari imiti y'ikirundi, hakaba imiti novuga ngo yo kwa muganga canke se imiti y'ikizungu. Burya iyi nayo nyene ihari kugira ngo uwo byashitse akagwara agirene yivuze, yongera aronka yandi mahirwe mu gihe ibyo yagwaye bitaramuhitana, kubera yuko umuntu amaze gupfa bapfuye nyene biba biheze. Ikintu rero gihambaye n'umunsi tuvuga nako nuko kugira ngo umuntu abungabunga amagara meza, kugira ngo umuntu agumane amagara meza, akwiye kugira imyimenyerezo ngorora mubiri canke kunonora imitsi, activity physique. Ibi navyo hari abo kubwira yuko kumbure nta mwanya babifitiye canke atavyo woshobora, kubera kutabitahura neza, kubera yuko babitahura ukundi, kubera ko biyumvira yuko kunonora imitsi ari ukwiruka ibirometero 100, ari ukwiruka imetero kanaka nk'abankazamyami cyangwa se nk'aba Francine niyo nsaba, ari ukwiruka ibirometero kanaka nk'aba Veniste niyo ngabo, kumbure ngira ngo n'abandi boba barabaye ibyamamare mu kwiruka mu gusiganwa ngaha novuga ngo mu Burundi bwacu, kuko ayo mazina yose mvuze na y'abarundi. Rero ariko mugabo naho byoshika akaba ari abantu biyumvira gutyo yasiko biri, kuko kwinonora imitsi canke se kugorora imitsi canke se imyimenyerezo ngorora mubiri si mpaka ngo umuntu yiruke. Umuntu ashobora kugira marche akagenda akavuga ati ku munsi ni ariko nzoyangira marche y'iminota 30, iminota 15 kugenda, iminota 15 kugaruka, kandi ntiruka ntibabaza, ariko ngire marche. Muri ico gihe amaraso arashuha mu mubiri, umuntu arabira akadugumba, ukuvuga umubiri ukaronka amahirwe yo gusohora imicafu biciye muri yandugumba,
kandi ikindi iyi mitsi niba yagumye hamwe ngo bigume imeze nk'iyikonganye, ariko iba yaronse umwanya wo kugira ane novuga ngo wo kwigorora. Hanyuma umuntu agize marche naho nyine abagize activité physique. Murumva yuko mbere mu gifaransa bavuga ngo activité physique, urumva ko baba batomoye neza ko ari ibikorwa ibyo byose umuntu akora mugabo bisaba yuko umubiri uba en mouvement, uba en exercice, umubiri utaguma ubohewe hamwe nkaho mengo uri mwibohero. Ikindi kintu umuntu ashobora gukora kuba bishoboye baritera bakarisama no kubumva bogerageza no kwiruka. Umuntu ashobora kwiruka, iyo nayo ni activité physique. Canke naho abafise kumbura amakinga bakagira amakinga byari byo kunyonga ikinga. Hajya burya ngo umuntu amaze umwanya ariko aranyonga ikinga umwanya kanaka iminota 30 cyangwa iminota 40 ariko aranyonga ikinga, aba ariko aragiriramwo siporo. Kandi muvyiyumviye namwe murabyumva, yaba amaguru yaba umugongo ntibiguma hamwe, umuntu aba ariko aragirana, aba ariko aragororeramwo umubiri. Turi mu gihe novuga ngo uko ibisagara bigenda byaguka, uko amajambere agenda aza, usanga ariko abantu bagenda baheba novuga ngo kino kintu cyo kugendagenda n'amaguru, kino kintu cyo kugenda ahantu n'amaguru. Ugasanga umengo abagenda n'amaguru nibariya bahari mu misozi, hariya kumbure hadashika amapikipiki, hariya atamakinga ariyo, hariya atamabajaje ariyo. Ariko mugabo ibi bintu by'amajambere bikuramwo abantu kugendagenda n'amaguru, burya biriko bibatwara ahantu habi, biriko biratuma abantu batakaza amagara meza. Woba wipfuza gushishikara kugira amagara meza, woba wipfuza kubungabunga amagara meza ufise, woba wipfuza kuronka amagara meza ariko ubu akaba atamagara meza ufise, zuragira activité physique, zuragira imyimenyerezo ngororamubiri, imyimenyerezo nonoramitsi, bizogufasha cyane kugira amagara meza. Ibyo biratuma novuga ngo ingingo z'umubiri wawe zigirane, zisubirana, zikagira inguvu. Kandi mu bijyanye byagiye birengana twarabivuze ko no muri kino katubivuge kuko ko naco nyine kirimwo. Burya activité physique novuga ngo iragabanya stress, iragabanya uruhagarara. Burya umubiri wagize agasiporo uruhuka neza, ibyinjiro bikaba bishasha, ubwonko bukoroherwa, imitsi ikazibuka, ibyari kuba ibinure bigwirana hariya mu mitsi bikazibira, amaso umuntu ntatembere neza, novuga ngo bikagira bikareka kuvurirana, imitsi ikagororoka, umubiri ukaba amuvuma, n'amara akaba amuvuma, mu nda y'amadomino y'amapomaje n'ibindi. Hanyuma umubiri wose novuga ngo ukaba en activité physique. Ico gihe rero biratuma umuntu agira amagara meza, kandi umuntu agize amagara meza burya ni kuvuga yuko aba atakigwaragurika, ni kuvuga ko atari ubugwara bwose bupfa kugirane, bupfa kumwibomako. Kandi igihe cyose ubugwara butuba bugishobora kukwibomako ngo bukore ibyo bushaka, bica bituma umuntu aramba akamara igihe kirenze ico yari kumara. Bakunze ibiganiro yaga muganga, ikiganiro cacu cuno munsi rero naha kigomba kigarukire. Turumvise neza yuko activité physique, imyimenyerezo ngororamubiri, imyimenyerezo nonoramitsi ari ikintu gihambaye cyane, cofasha umuntu kubungabunga amagara meza afise, cofasha umuntu guharanira kugira amagara meza, ngo ashishikare kugira amagara meza, cofasha umuntu adafise amagara meza akava muri iyo eta, muri iyo situation, muri ibyo bihe, muri ico kibanza cyo kutagira amagara meza, akimukira mu kibanza cyo kuba afise amagara meza, kuko aba yateye intambwe ku yindi, agenda akora ibisabwa kugira ngo umuntu agire amagara meza. Rero tuzorabira hamwe ibindi bintu umuntu asabwa kuba yokora kugira ngo agire amagara meza. Mwabantu mwe mutagendagenda n'amaguru, mwabantu mutagira siporo, mwabantu atabikorwa novuga ngo mukora bisaba umubiri kubirinda ugumba, kumera nk'urushe, kugorora umubiri, kugorora imitsi. Mwabantu mwe ntimubere ibimuga ku makinga, zabajaje n'imoto n'ibindi. Cishamwe ugiye ku isoko, cishamwe ugende n'amaguru.
hanyuma data wanje mukuvayo kubera ko uzobuzanye ibyo wasomye bikuremereye, fata iryo kinga, fata iyo moyen de déplacement, ariko ugiye ku isoko kisha mugende n'amaguru, bishobotse ukavuye kuri eglise genda n'amaguru cyane, naho data wanje kubera ko wabushikayo wabizindugumba intumo cyangwa urugondo asigu bipatize mu kugenda data wanje gusenga, hamuga mu gutahanaho uri kurataha nta ngorane, taha n'amaguru. Rero umubiri nawe urakeneye ugirane, urakeneye nawe nyine koroherwa, urakeneye nawe nyine gukoreshwa, niho umubiri ugira amagara meza. Yewe Jean Imana irambona rero nari nteramanye namwe, ndabikebanuye mwebwe bashasha mutonde kuri sabune cyangwa subscribe, hanyuma bizotuma mugamara mu biganiro byacu gushaka ko intambwe idahita TV, naho ubutaha mu kiganiro Yaga Muganga. Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, amagara meza, kugubwa neza no kuranirwa mu byanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Woba wipfuza kubungabunga amagara meza, nimba ufise amagara meza utarwaye, ukabona fise no kuvuga ngo isata vy'indwara ugendana umaranye igihe kirekire, indwara z'intakira, woba wipfuza mbega gushishikara kugira amagara meza, no kuvuga kwameliora amagara yawe, ngo ushishikare kugira amagara meza, uve mu bihe byo kuba ugwaragurika umwanya wari wo wose, ubugwaragwara no kuvuga ngo bwahuvyo bwari bwo bwose, uri gripe iraje, uri no kuvuga ngo tugwara bwo malaria ya misi yose, ubundi bugwaragwara nyine umuntu ashobora kugwaragurika kuko ugasanga umuntu uvuga ngo ni magara make. Woba wipfuza mbega no kuvuga ngo kurambana amagara meza, iki kibazo cyo tumaze iminsi turabira hamwe mbega ni ibihe bintu umuntu yokora kugira ngo abungabunga amagara meza, nimba afise amagara meza, kugira ngo agira amagara meza, nimba ata amagara meza afise, kugira ngo noneho arambane amagara meza. Ko twararabiye n'ibijyano byaremeye bisanga abantu muri kino gihe, muri no myaka yacu ntituramba, kubera yuko ibishishikara no vuga ngo kubangamira amagara meza byashishikaye kuba byinshi, uko umuzo w'ibyo twita amajambere wagiye uratuzamo, uko hagiye haraza amahinguriro n'ibindi, uko hagiye haraza iterambere uvuga ngo ririmo ubuhinga bwa none n'ibindi, tuguma dusanga ariko iby'amakanseri byiyongera, tuguma dusanga ariko ibigwara byinshi byiyongera bifatiye kuri bya bintu turya, bya bintu tunywa, kuko ibyo twita ngo ni ibyo dufungura ngo ni imfungwa zikenewe kugira ngo tubeho, dusanga zuzuyemo ibintu byo mu mahinguriro, dusanga ari imfungwa zo mu mahinguriro, ni ukuvuga des aliments transformés. Ibyo nabyo tugasanga harimo ibisigarira by'amaproduits chimiques, tugasanga harimo isukari ariyo, tugasanga ibigize za mfungurwa turiye cyangwa se tunyoye. Murazi ko umuntu ashobora kunywa ikinyobwa avuga ngo ni ji ngo y'umwembe, mugabo mu by'ukuri ugasanga nta mwembe urimo, ahubwo bafashe akamoto k'umwembe, bafata n'ibipudre bisa na kurya nyine k'umwembe, hanyuma rero baragira bararunda ko ngo umuntu aranyoye ji. Rero ni ukuvuga yuko rero utusanga ibibangamira amagara yacu ari byinshi. None rero uno munsi turabira hamwe ikintu cya gatatu umuntu yokora kugira ngo abungabunge amagara meza, ashishikare kuba hafise amagara meza. Ico naco turabira hamwe kivuga yuko ari uko umuntu yoruhuka bikwiye, hanyuma muri uko kuruhuka ashobora kuruhuka biciye mu gusinzira, no kuvuga ni ukuruhuka hamwe no gusinzira, hanyuma umubiri ukaronka ibyo bintu bibiri. Umuntu ashobora kuruhuka mugabo atagiye kuryama, sinzi ikintu mu cyumba neza, ugasanga umuntu yari karakora akazi karuhisha, hanyuma ku kazi karuhisha nk'akarorero dufate nk'ubu yazimitse kurima, hanyuma rero akarima ariko akagera hagarukirije, ibisigaye agataha akagodoka. Kugodoka rero kwiwe ntibisigura ngo ategerezwa gutagenda kuryama ngo asinzire, ahubwo bigomba kuvuga yuko ashobora guhindura, kwinterchange ama-activité ariko arakora, ni kuvuga akareka ibikorwa biruhisha ariko arakora,
agaca akora ibindi agataramira mu tundi gikorwa. Nk'ubu nk'akarorero nk'umuntu ariko arakoresha umutwe cyane ibiharuro ateranya agirane asubira, ni ukuvuga ariko arakora akazi gasaba mu mutwe. Hanyuma rero mba ari umwigisha yiriwe arigisha yibagirane. Rero kuruhuka tuko turavuga k'uyu muntu ashobora guhindura ubwoko bw'ibikorwa ariko arakora. Yariko akora ibikorwa bituma umutwe uri kuba wikonsantre kuri ibyo bintu, yariko arakoresha ubwonko cyane. Ashobora guca ahindura ntaje muri ibyo agacaja mu bindi, kuvuga akataramira nko mu tundi dukorwa, akaba arakata igazo, akaba aroza ivyombo, akaba arakora isuku muhira. Urumva ibyo ntibisaba yuko yiyumvira cane, ntibiruhisha mu mutwe, ntibiruhisha ubwonko. Ibyo urumva muri ico gihe abaruhutse muri ubwo buryo, nawe bibonekana ko umubiri wowe waba hari ibindi wagumye ubwirane wagumye ukora. Hanyuma mu gusinzira naho twaravuze, hari ikiganiro twakoze gitumbereye itiro cyavuga ngo mbega none umuntu yoryama amasaha angahe ku munsi. Twaravuze kandi mbega umuntu yokora iki kugira ngo ibyo bintu akoze bimufashe gushishikara kuryama neza. Twararavye kandi mbega ni ibihe bintu umuntu yokwirinda, yokwiyubara, yohunga agaca kure kugira ngo itiro ntirihungabane. Twabonye yuko rero mwebwe mutabibonye muze murondere mu biganiro byarenganye muzobona izi nyigisho. Twabonye yuko umuntu akuze bisaba ko aryama n'imiburiburi amasaha, ku masaha agize umunsi amasaha 28, aryama amasaha angana n'3 c'umunsi. Aho nabyo nabisanga ari amasaha 8. Umuntu rero yarakwiye kuryama amasaha ari munsi y'amasaha 7 canke 8 ku munsi, kubera yuko ariko ubushakashatsi bwagize bwerekanye muri kuriya kuryama. Rero twaravuze n'ibitari kumwe mu birabe, ariko ninciye ku mayange. Kuryama kuratuma ubwonko bwiyubaka, kuratuma nimba hari uduce ndemangingo twarushe twasinzikariye mu gukoresha umutwe cane, byiyongera mu guca umuntu aba stressé, uruhagarara kubera ukuntu nyene ubuzima kumbure yiwe baye hakoresha umutwe cane. Uyu muntu rero yaryamye umutwe, novuga ngo ubwonko cyabura ngene busubira kwiyubaka, cyabura ngene novuga ngo buja ku gihe. Hanyuma muri bya bindi byose umuntu yari yahaye ubwonko, bimwe bimwe ubwonko bukabirojeta, bavuga ngo muri pubere munyemerere mvuge gutyo. Hanyuma ibikeneye kubikwa nabyo bikabikwa, gutyo umuntu agashobora kuzohava abyikorako akabyibuka. Rero itiro ni nkenerwa cyane, birafasha neza kugira ngo umuntu yamane mu mutwe hameze neza, umuntu ntakarwe no kwibagira. Iyo umuntu ataryama bikwiye, adasinzira bikwiye, ya masaha akwiye atayubahiriza, usanga uyu muntu hariho ibindi bica binovuga ngo bice bimutera nk'indwara. Umuntu agatangura kuza aribagira kubera yuko yabaye surcharge mentalement, yagize stress. Hamiyo stress ntihere ntirangire, hanyuma usanga umuntu umutwe yiwe hama novuga ngo hapangapanganye ko usanga rero hageze igihe insinga zirakoranye ko ubwonko rero burya nuko bubayeho bukenera gukora, mugabo ugakenera yuko ugakora hanyuma bukaruhuka, gutyo umubiri ukiyubaka, umuntu akabona gushishikara kugira amagara meza. Iki kintu rero kirahambaye cyane, kuko ikintu cyorohereza amagara yo mu mutwe, kandi mu mutwe novuga ngo ariho hakomanda byose, ariho hategeka umubiri gukora ibi na biriya, ariho ubwenge buri budufasha gukora ibyo dukora byose. Hatabaye mu ubwenge urumva ibintu biba byayanga, biba byabaye nabi, umuntu ntaba ari muzima, umuntu ntaba afise amagara meza. Iyo agwaye mu mutwe ibintu biba bimeze nabi. None rero nimba wipfuza kugira amagara meza, nimba wipfuza gushishikara kugira amagara meza, nimba wipfuza kurambana amagara meza, ukwiye kumenya yuko hakwiye kubaho umwanya wo gukora, hakabaho n'umwanya wo kuryama ugasinzira amasaha atari munsi y'amasaha 8 ku munsi. Hanyuma kandi no muri ya masaha atari yo kuryama urakwiye kuruhuka, depose,
urabumva ngo habayeho recreation ku mashuri hariya muri primaire twize cyangwa se muri secondaire hakaba ngo pause mu mwanya wa pause, n'abandi bakora ubuzi butandukanye mu masosiyete atandukanye harabaho umwanya novuga ngo umwanya wo kuja gufungura mugabo urubanza rumwe rukamara zibiri agafungura akongera akaruhukiramo. Gutyo rero burya bijya ibintu birafise ico bisigura mu bijanye no kugira amagara meza. Bakunze ikiganiro yagamuganga amagara ahogwa kandi noneho amakuru yerekeye amagara meza naho uravuga ntiwobiheza no kuza turatonora ko gato gato hanyuma bikadufasha kumbure wowe utari usanzwe biha agaciro wewe byagora ukwiye kubyitwararika. Tugomba rero tugarukirize ngaha iki kintu dusulinya tugica ku murongo yuko ukwiye kucitwararika kugira ngo ugire amagara meza yo mu mutwe n'amagara meza muri rusange. Ahandi hoho hazobaho indwara zikomotse ku kutaruhuka bikwiye no kudasinzira umwanya. Ubushakashatsi bwerekana yuko amagara yacu akeneye. Jewe Janvier Manirambona imbere yo gusozera nari ntamenye namwe nagomba ngo ndabasabe mwebwe bashasha mushonde kuri sabone cyangwa subscribe kugira ngo bize bikunde muzoze muraronka ibiganiro byacu. Ibisigaye naho ubutaha mu kiganiro Yaga Muganga. Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga. Amagara meza, kuvuga neza, kuroranirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Mbaye ikaze muri kino kiganiro cacu. Ni ikiganiro bwira kane inyuma y'ibiganiro bishika kuri bitatu twarabiye hamwe, aho turiko turarabira hamwe mbega ni ibiki umuntu yokora mu ntumbero zo gushishikara kubungabunga amagara meza kugira ngo umuntu bwabo yiteho kandi yitwararike amagara meza, ntahave asanga amagara meza amuciye mu byahumye kubwo kutamenya. Ko murazi ko bavuga ngo umuntu aricwa no kutamenya. None rero twararabiye hamwe ibitari bike mu bintu byofasha umuntu afise amagara meza kuyabungabunga. Ico ni kimwe twararabiye hamwe kandi ko ivyo bintu bishobora gutuma umuntu atamagara meza yari afise yakunda kugwaragurika kubera yuko bya bindi turiko turavuga twavuze kandi n'ubu turiko turavuga atahora bishira mu ngiro. Hanyuma rero akaba atamagara meza afise mugabo hamwe atangiye kubishira mu ngiro bigaca bituma utari afise amagara meza aca agira amagara meza. Kandi twabonye yuko ibi bintu ubikora biramufasha kugumana amagara meza. Mu yandi majambo biramufasha umubiri wiwe ntugume novuga ngo ugwaragurika cyane se usinzikazwa. Amagara yiwe ntahabwe asinzikazwa n'ubugwaragwara ubu na buriya cyangwa se ingwara z'ibyaduka. Gutyo rero bigaca bituma umuntu arambana amagara meza. Twarabonye kandi yuko abantu ba kino gihe ntitukiramba, dusigaye tuvuga ngo bajya basokuru na banyokuru ngo nibo bava ngo mwibumba rinoga, ngo nibo bava mwibumba rikomeye. Ibumba rya kera ngo ryari original, ariko igihugu ngo wapi igihugu ni pirata. Ariko mugabo kandi ni kubera yuko hagiye hagwira ibibangamira amagara meza, bituma rero usanga dushobora gutakaza amagara meza umwanya uwo ari wo wose mu gihe twaba tutarose ingene twitaho amagara yacu ngo tuyabungabunge. Uyu munsi rero tuno cyaka tugomba kurabira hamwe cyo dufasha gushishikara kubungabunga amagara meza nuko baho cyo twita ngo ni prevention. Baho novuga ngo ukwikingira ukuzitira tutaronerwa. Hakwiye kubaho ukuzitira tutaronerwa. None mbega twuzitira gute tutaronerwa? Kuzitira tutaronerwa ni hahandi umuntu novuga ngo agenda akagirisha consultation kwa muganga atari kubera yuko arwaye, atari kubera yuko umusonga waraye uracumita, atari kubera yuko umutwe uniha, atari kubera yuko yari adasinziriye, ahubwo ari kubera yuko yipfuza kugira controle technique. Tuvuge yamvugo kumbure y'abafise ibikoresho imiduga, amapikipiki, amabajaji,
habaho controle technique, habaho gusuzuma umuntu akaraba mbega bimeze gute, icuma canje kimeze gute, ingendeshwa yanje imeze gute, yifashe gute. Kubera iki? Kubera yuko iyo umuntu agumye agendesha ingendeshwa yiwe ntayisuzumishe ngo barabe ukuntu byifashe, bishobora gushika ugasanga kumbure aragize isanganya kuko adaherutse kugira controle technique. Nibaza yuko ari kimwe mu bintu ipolisi kumbure yedwe uruja n'uruza mw'ibarabara rw'ibintu n'abantu ikunda gukorera ko cyane, bakaraba yuko iyo ngendeshwa iherutse kugirirwa controle technique, ifise n'icemeza yuko yasuzumwe, bakabona yuko kumbure ari sawa, bidashobora gutuma abantu bagira amasanganya. Rero umuntu ngo mu ntumbero yo kuzitira ataronerwa ngo arakwiye nawe kugira controle technique. Muri kino gihe tuvuga ngo ni controle technique, ikiba controle médicale. Umuntu akwiye kugira consultation auprès d'un médecin kugira ngo arabishe kumbe n'imiburiburi ingene amagara yiwe yifashe. Ngo iyo nayo ubishoboye yoyikora buri mwaka, akagira examen general, akagira ama examen yose ashoboka akenewe. Abaganga babona yuko ayo ma examen yofasha umuntu kumenya son état de santé, ingene ameze, ingene amagara yiwe yifashe. Hanyuma uwo bidashobokeye kubera uburyo kumburi, murazi yuko si kuri gusa ama examen kwa muganga araribwa, bikanashoboka mbere ugasanga kubera yuko aba ari menshi aranazimvye, uburyo busaba ugasanga ntigoshe kuronka. Ariko ngo n'imiburiburi ku muntu wese ngo arenze imyaka 45 wiwe rero ngahaye ni nk'itegeko ngo akwiye ngo buri imyaka ibiri nikwiye kurengana umuntu atagize consultation médicale, contrôle médicale, ngo barabe ingene amagara y'umuntu agizene yifashe. Muri ico gihe rero byoca bigirane, byoca bifasha umuntu kuzitira ataronerwa, kubera hariho ibyo amenya bizova mu ndwara izi canke ziriya, bivanye n'uko ibipimo byerekanye yuko biriko biramanuka cyangwa se biriko biraduga ngo birenge ku gipimo ciza kimeze neza amagara y'umuntu akeneye. Hanyuma rero bagaca bamuha impanuro hakiri kare z'ibyo yirinda canke z'ibyo yoza arakora, gutyo bigaca bituma umuntu rero asubira kuza mu murongo mwiza ukenewe kugira ngo agire amagara meza. Murumva ariko rero prevention ni nkenerwa cyane. Abandi bavuga ngo mieux vaut prévenir que guérir, niko mu kiganga bavuga ngo byoba byiza yuko umuntu azitira ataronerwa, byoba byiza yuko umuntu yikingira ataragwara. Nibaza ko gukumburira ngo ari muri iyo mvugo, kandi iyo mvugo bica bigirane, bica byumvikana. None rero iki kintu kirahambaye cyane, umuntu arakwiye kugikora kugira ngo ashishikare kugira amagara meza. Bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, mwabaye imfura, mwabaye abana beza kuba mwakurikiranye ikiganiro cyacu kuva mu ntango gushika hano tugomba tugisoreze. Mwebwe rero mukiri bashasha muvyonde kuri sabone cyangwa subscribe kugira ngo bitume muza muraronka ibiganiro byacu igihe cyose tubishizeko. Hanyuma jewe Jambo Imana iramona, nari ntaramanye namwe ndabikibanuye, naho utamba ikiganiro Yaga Muganga. Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, amagara meza, kugubwa neza no kubanirwa mu byanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Mbahaye ikaze muri kino kiganiro cacu Yaga Muganga kigira gatanu muri bya biganiro bitandatu tumaze iminsi tubashikiriza, bitubwira ku bintu umuntu yokora mu ntumbero yo gushishikara kubungabunga amagara meza. Twarabonye ibitare bike, mwebwe bashasha mutabonye ivyo biganiro mutonde kuri sabone cyangwa subscribe bivanye n'ururimi telefone yanyu irimo, kugira ngo bikunde muzoze muraronka ibiganiro byacu tuba twashizeko. Hanyuma kandi muce murondera umwanya, naho umwanya n'amafaranga bisaba kwigora kugira ngo umuntu aronke izi nyigisho ntungamagara zishishikare kumufasha, kuko twabonye yuko umuntu aricwa no kutamenya, ugasanga sigara avuga ngo iyo mba narinzi, iyo ndabimenya
banaragize ukuntu. Rero inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara ni inyigisho zikomeye cyane kandi zikenewe ku magara yacu. Uno munsi rero turabira hamwe ikintu gira gatanu mu bintu bitandatu tumaze imisi tuvuga ko umuntu yokora kugira ngo bishishikare kumufasha kubungabunga amagara meza, nimba asanzwe afite amagara meza, amagara meza afise naho bimufashe kuronka amagara meza, kuko muri ibi bintu hari ibyo umuntu akora kugira ngo agire amagara meza, canke hari ibyo umuntu yirinda kugira ngo agire amagara meza. Inyifato mbi canke ingeso mbi yari afise zishobora kubangamira amagara meza ntizibandanye zisinzikaza amagara meza yari afise. Uyu munsi rero turabira hamwe ikintu kivuga yuko mu ntumbero yo gushishikara kubungabunga amagara meza, cane mu ntumbero yo gushishikara guharanira kubaho umuntu afise amagara meza, umuntu akwiye kwigiza kure ibintu byose novuga ngo vy'imicafu canke se vy'ubumara, ibintu bifise novuga ngo ubumara canke se ibintu by'poison, ibintu novuga ngo bishobora guhungabanya amagara yiwe, biri mu byo afungura canke biri mu byo yihereza mu buryo bwo kunwa. Murazi ko umuntu ashobora kunywa ibinyobwa, umuntu ashobora gufungura ibifungurwa kanaka, hanyuma kandi si ibyo gusa, hari n'ibindi umuntu yihereza nk'ibintu by'amatabi. Rero ngo mu bintu umuntu akwiye kugabanya cane, ahubwo no kubiheba akabyihoza, novuga ngo akavyigiza kure, iki kintu ngo co gusogota agatabi umuntu yocigiza kure, kubera yuko itabi rifise ingaruka mbi nyinshi. Nibaza yuko bibaye ngombwa tuzokora ikiganiro gitumbereye kwerekana kumbure amabi akomoka ku itabi, twamatwa bivuze muri rusangi mu mpanuro ntungamagara hamwe no mu nyigisho ntungamagara, yuko itabi umuntu yogirane yorica kure, yogihoza, kubera yuko rifise ingaruka mbi zitari nke ku magara y'umuntu. Rero itabi ni kimwe mu bintu umuntu yogirane yokwihoza, yoheba, yoreka mu ntumbero yo kugira ngo ashishikare kugira amagara meza. Tubabwiye yuko itabi umwotsi waryo ushobora novuga ngo konona canke se guhungabanya ibihimba vy'ihumekero, amahaha hariya mu mabranche, mu miheha itwara impwemu hariya mu mahaha. Nibaza yuko abatari bake murabizi ntitwoba twihenze tuvuze yuko umuntu ashobora kuba yogwara igituntu biturutse no kwitabi. Ibyo navyo ntitwoba twihenze, nibaza ko abatari bake mubizi, abatabizi nabo muca muvyumvira. Tuvuze yuko itabi rishobora gukomokwako, rishobora gutuma haboneka canke habaho cancer de la gorge, cancer yo mu muhogo, naho nyene abatabizi mubimenyereho canke ababizi nabo nibaza yuko mubizi. Tuvuze yuko kandi muzeye itabi rifise ico rihungabanya mu bwonko, mu kubwenge bukora mu mutwe, naho nyene nibaza ko tuzoba twihenze, kubera ko murazi yuko ni ikiyayuramutwe. Ikiyayuramutwe naco kiyayura ubwonko, kigasinzikaza amagara yo mu mutwe, santé mentale igaheza ikagirane, igahungabana. Ikindi kintu ngaho tuko turavuga muri ibintu byo kwihereza umuntu yoheba mu ntumbero kugira ngo agirire novuga ngo hygiene umubiri wiwe, agire hygiene de vie, agire novuga ngo asukure, akure ibintu novuga ngo byoba bimeze nk'imyanda mu mubiri, kubera yuko igihe cyose umuntu avyihereje bishobora kugira ne kumuhungabanya. Ni citwa inzoga. Izi nzoga ziri alcoolize nazo nyene umuntu yogirane yozigabanya, mbere ngo binashobotse agaharanira kuziheba. Kwitabi izi mpanuro ntungamagara zikunda kwerekana akantu gatoya bitandukaniyeko. Kwitabi bavuga ngo nuguheba burundu, hama ku nzoga nabo bakavuga ngo umuntu yogabanya cane ku rugero ruboneka, novuga ngo intuzeye itabi, bambe nako inzoga, ibi binyobwa birimo alcohol. Ariko mugabo kandi mu biganiro vyarenganye twarababwiye yuko ishiramwe mpuzamakungu OMS yita amagara y'abantu kw'isi, Organisation Mondiale de la Santé, yemeza yuko ibinyobwa byose bibaho kuri ino si, ikinyobwa kimwe rudende rwadege umubiri ukeneye kugira ngo ubeho ufise amagara meza, ibindi byose naho wovyihoza, ibindi byose naho wobibura atangorane, ni ikinyobwa citwa amazi. Aho ni mu gihe hari abantu usanga amazi bayirengagiza. Amazi novuga ngo
bayafata ibisanzwe bakagira ante ugasanga nyene umuntu ryo narenga atanywa amazi mugabo ugasanga ikarato y'ibiyeri ikarato ya mustere n'izindi zo nako kuri nta nizo nziko ko ntazo nakuriyemwo ntazonwa yani mazina y'inzoga menshi ugasanga rero ikarato umuntu aragira arakubita ariko mugabo amazi irarenga rero amazi byo mu cyo kinyobwa principal umubiri ukeneye murazi ko twanabivuze ko kumbure ababizi abatabizi nabo mu birabe twavuze yuko amazi mu mubiri angana n'ibice hafi birenga 60% by'ibiseseka bwa amazi les liquides qui circulent dans l'organisme dans le corps humain plus de 60% de liquide ni amazi aya nyene tunwa rero murumva inzoga rero ngo umuntu yozigabanya ku rugero rufadika hanyuma mbere bikaba ngombwa yuko agerageza akaziheba haje bishigikira kuziheba ndabaye hatazonwa murabona ndakuze ubuzima burashoboka atanzoga unwa kandi ukabaho neza kubera yuko hari abantu bibaza ko mberengera ngo yo nivyo kunda biragoye yeye ibi nabiriya ibyo byose rero biri muri cyo twita ngo ni hygiene de vie ni ingene umuntu ashobora kugirira isuku umubiri wiwe amagara yiwe kugirira isuku umubiri rero bituzana umukubuzo ngo dukubure bituzana igikoropesho ngo dukorope ariko kugirira umubiri kugira ngo ube ufise hygiene ube usukuye neza ufise propreté nukurinda ibiwuzamwo ibyo tuhereza bihindukira bikawangiriza no bikawusinzikaza umubiri wacu amagara yacu ibintu byose dushobora guhereza umubiri wacu hanyuma bikawusinzikaza bigatuma habaho ingwara zitandukanye ivyo bintu no kubiheba tubonye yuko rero itabi ririmo mu by'umuntu yokwihoza yoheba tubonye yuko inzoga zirimo mu by'umuntu yoheba hanyuma kandi saho gusa turarengana tukavuga yuko n'ibindi bifungurwa byose umuntu ashobora gufungura kubera ko murabizi yuko iyo umuntu ari imfungurwa zacafuye zitateguwe neza novuga ngo zononekaye zigashe ziboze urabyumva birimo imicafu birimo imyanda muri ico gihe hashobora kuba ico twita ngo ni intoxication alimentaire iyo intoxication alimentaire nayo ni kwa umuntu ashobora kugubwa nabi n'ibyo yariye bigatuma anagwara mu nda hanyuma akaba yonacibwamwo ugasanga nyene byahuraguye muri ico gihe rero murumva yuko si inzoga si itabi ariko ivyo yafunguye navyo byagizene byamukwegeye kurwara nakuze numva abantu bamwe bavuga ngo inyama ntikoroka podure ko ni korose nta muntu aheba inyama ucitora hamuka yanaguruka yijya ariko mugabo wegereye abize ivyigwa bijanye n'amalaboratoire byo gupima imigerama microbe n'ibindi abize za microbiology n'ibindi bo kwereka neza yuko naho wohanagura imicafu yoyo ibiriko n'umuyoro ushize muri ca cuma ca rugagamisha microscope cyo kwereka imigera myinshi cyane gose kuri iyo nyama yakorotse umuntu atoya kajyo gasanga rero muri make umuntu usanga umengo nta ngorane niyo kwita ngo yitwararike cyane isuku y'ibyo afungura ibyo dufungura rero nimba ari imboga nimba ari ivyamwa tubigirire isuku tubitegure neza tubibike neza bishitse bikaba byononekaye bihebe ni imyembe ni ivyamwa ubonye yuko hariho wanashaka uruhande rwaboze hakuba gusanga uriye imicafu imyanda ihavi gutera indwara ihavi ituma amagara yawe asinzikara kandi twipfuza yuko woshishikara kubungabunga amagara meza ngo ntaguce mu ryahumye iyo myembe wotumuyiheba iyo voka wotumuyiheba yose uwo muri wotumuheba wose reka kuri gurigora ngo ngomba nkogoshore ngo akantu mbona ko kameze nk'akaboze gusa ibintu nyene nk'ivyo kubera yuko nibaza ko hariho ahononekaye udashobora kubonesha amaso yawe kiretse ushize muri rugagamisha none rero muri make nuko n'ivyo umuntu afungura yovyirinda ko n'amazi umuntu kunywa amazi meza umuntu akwiye kugira isuku y'iminwe y'ibyo afunguriramwo ateguriramwo imfungurwa
isuku ryahaba mu cumba, muri salo, n'impuzu n'ivyo yifuka byose, kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe gihava gituma umuntu atakaza amagara meza bitewe no kutagira isuku. None rero ibi bintu byose tudondaguye biratuma umuntu, novuga ngo umubiri wiwe, amagara yiwe byitwa ko ayagiriye isuku, agize hygiene de vie. Novuga ngo n'imyanda n'ibisigarira byari kuba kumbure byo havuye bitera ingorane bigashishikara kumuvamwo, hanyuma akaba libéré, akaba libre, akaba sain, akaba afise amagara meza. Bakunze ibikiganiro Yaga Muganga, akaryoshe nigahora mwitama. Nizera ko mwumvise ibitari bike muri kino gice cacu cuno munsi, aho twumvise neza ingene umuntu yoshishikara kugira hygiene de vie, ingene umuntu yoshishikara guharanira kwigiza kure akantu kose k'umwanda, k'umucafu, k'ubumara, k'uburozi gashobora kugira guhungabanya amagara meza umuntu afise. Mwebwe bashasha mushonde kuri sabone cyangwa subscribe, byoba byiza kugira ngo dushishikare kubana muri n'umuryango wagutse mu biganiro byacu bitandukanye ducisha kuri Ntambwe Data TV. Jewe Janvier Imana namwe naye ntiramanye namwe, ndabikebanuye ni Agahwane. Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, amagara meza, ukugubwa neza, ukuranirwa mu byanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Nkuko mubibona ni jewe Janvier Imana namwe nongeye kugaruka kugira ngo dusozerere hamwe za nyigisho zigizwe n'ibice bitandatu twari tumaze iminsi tubabwira byo dufasha kubungabunga amagara meza. Twavuze yuko hari ibintu bitandatu tugiye kumara iminsi turabira hamwe. Iki ni igice ca gatandatu ca nyuma muri bino bitandatu twari tumaze iminsi turabira hamwe byo dufasha kubungabunga amagara meza. Twabonye yuko amagara ari akatihabwa, tubona yuko amagara aruta amajana, tubona yuko amagara ari amazi aseseka ntibayore, tubona yuko rero muri make, muri rusangi, ko amagara meza ari ingabire idasanzwe umuntu adakwiye gusamara, ko adakwiye kwanjanjwa. Ko bimeze gutyo rero twabonye yuko umuntu akwiye gukora ibishoboka byose akazigama amagara meza, akabungabunga amagara meza. None rero uyu munsi twagomba turabire hamwe ico dufasha iruhande y'ibi byose twavuze, ico dufasha gushishikara kubungabunga amagara meza. Burya rero ngo umuntu ni ikiremwa kiba mu bindi biremwa, no kuvuga umuntu ntabaho wenyine kuri ino si. Umuntu abana n'abandi, umuntu aba mu bandi, umuntu yigana n'abandi, umuntu ku kazi akorana n'abandi, umuntu muri bisi yicarana n'abandi, umuntu muri eglise, mu rusengero aririmbana n'abandi, asengera hamwe n'abandi. Umuntu rero c'est un être social, umuntu agirane atitogira ntuze ni certaine sociability. Rero kubera yuko umuntu atenda kuba afite umubano hagati yiwe, novuga ngo n'ibimukikuje, mu bimukikuje harimo abantu, harimo n'ibintu. Burya rero ngo nta muntu ashobora kugira amagara meza mu gihe atazi guhitamwo ibyo bakwiye kugirana imigenderanire. Nta muntu ashobora kugira amagara meza mu gihe atazi guhitamwo abagenzi beza. Rero ngo kubw'iyo mpamvu umuntu akwiye akwiye ngo kwiyubara cyane. Niba yifuza kugira amagara meza, akwiye kugiriranira imigenderanire myiza n'abantu bazima. Akenshi ukurikiranye ugomba kumenya umuntu, novuga ngo muri rusange uko yitwara, uko abaye, uko ameze, ubirabira no mu bagenzi biwe. Ntushobora kuronka umuntu muzima mugabo abagenzi biwe bose ata muntu muzima arimwo. Ejo bundi ndafise umugenzi araho Kongore ntari no muri kino gihugu yaragiye kurondera ubuzima. Hanyuma rero duca turahurira ngaho mu gisagara ca Bujumbura, twaramukanya, turagira atatazanye rero na mugenzi we ngaha ku kazi aje baje kundamutse.
hanyuma rero niho wowe yambwiye ati burya rero narabonye ikintu kidasanzwe, naka agira abagenzi bake ariko mugabo abo bake afise ni abantu bazima, nta numwe ahobahoba, nta numwe afise imico mibi, nta numwe afise imigenzo mibi cyangwa se ingeso mbi, ariko ni abantu ubona yuko biyubaha, n'abantu bazima. Numva yuko rero burya umuntu bavuga ngo mbere ngo ubana na suneba ugasuneba nkawe. Muri Bibiliya naho hari ijambo rivuga ngo kubana n'abanyakibi konona ingeso nziza. Iyo rero umuntu afrekanta cyane abantu b'abanyangeso mbi, hariho novuga ngo igitigiri nyamwinshi cyuko ashobora no guca usanga asigaye yifata nka babandi, kubera yuko nibo birigwana, nibo bahuza ibyo bakora, aravyihanganira, biranga nawe nyene yabikunze. Uzobona umuntu novuga ngo yakuze atagendera mu ngeso z'ubusambanyi, uzobona umuntu yakuze atagendera mu ngeso zo kunywa ibiyayuramutwe, ibintu nyene nk'ibyo, atiba, ariko mugabo agakuku kabo bakundana, kabo barukanye, kabo bamana, kabo batemberana, ugasanga za ngeso mbi kagakuku bagafise nawe nyene izo ngeso zamwandukiye, ugasanga nizo asigaye agira. Ni kubera iki? Nivyo bimukikuje, nivyo adiringana nabyo, nivyo yamamwo. Urumva haragerageye bikaba normal, bikaba ibintu byumvikana bisanzwe, umengo nyine nta kibazo kuba mahabo, umengo kutabikora byotuma muri societe atemerwa. Rero ngo umuntu akwigira ni kwantratena des liens avec abantu beza, amaliens sociaux, imigenderanire sociale, imigenderanire yo mu kibano umuntu akwiye kugiranira nabo babana ikwiye kuba mizima. Igihe cyose ubona yuko uhita ukora umugenzi wawe mugendana afise ama bad manners, uyo muntu igirwa kure yiwe, uyo muntu mwihoze, kiretse hamwe ugomba yuko nawe wifata nkawe, umera nkawe. Ahandi hoho mwihoze, wewe jana n'abantu mu byumva kumwe, muhuje intumbero, mu ntumbero yo kugumana imico myiza, mu ntumbero yo kugira amagara meza. Kubera iki? Ni wagendana n'abantu bavuga ngo n'abafise ingeso z'ubusambanyi, uzotinda ubone ko umengo gusambana ni byiza, birimwe iraha. Nimba uri umukobwa uzobona ko harimo amafaranga, nimba utari umukobwa naho ukaba uri umuhungu uzobona ko umengo ni iraha nyine, ni munezero, nakanye ntaho uzomara imyaka 100, hanyuma birangire nawe utangwe kubijamo kubera kubona umengo hariho ibyo bagucuze. Kuko ibyo bamyemwo, ibyo biriwemwo, ibyo bakoze bazobizana mwirigara wewe uri tuvuga, hama wumva umengo wabaguhize nawe hamutogiranye utokora nkabo. Gutyo nawe niba bikorokera muzosanga wanduye za ndwara zandukira zo mu bihimba by'irondoka, uzosanga kumbure urwariyemo izindi ndwara zitandukanye, izo nazo zihungabanya amagara make n'akazoza kawe kononekara. Kubw'iyo mpamvu rero nibaza yuko ikibwirwa n'icumbi cerekwa n'ikibona, nibaza ko mwumva neza yuko mu by'ukuri imigenderanire umuntu afitaniye n'abamukikuje, n'ababanyi, nabo barukanye, nabo bakurana, nabo babigana, nabo basengana, nabo baririmbana, iyo ari myiza umuntu agira amagara meza. Mugabo iyo ari mibi iba iriko iramwimbira icobo. None rero aha niho tugarukirije bino biganiro 6 twa tumaze iminsi tubabwira vy'ibintu byo dufasha kushishikara kubungabunga amagara meza, kugira ngo umuntu ashishikare kugira amagara meza. Bakunze ikiganiro Yaga Muganga, aha niho ndabikebanuriye, nibwo bashasha mushishikare gufunda kuri subscribe kugira ngo bikunde muze muraronka ibiganiro byacu. Jewe Janvier Imana Iramba nari ntaramenye namwe, ndabikebanuye. Ni aho ubutaha.